ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri rya shure ryanyu mwigira hariho hose kandi atakiguzi ariryo ikiganiro free school. Ikiganiro free school rero cuno munsi tuza kuvugana kwihindagurika ry'ibihe. Uburundi co kimwe n'ibindi bihugu byose byo mwisi biko buhangana n'ihindagurika ry'ibihe ribangamiye kiremwa muntu n'ibindi binyabuzima, ubutunzi bw'isi hamwe n'ibindi. Bega koko ihindagurika ry'ibihe niki? Hari ico umuntu yoshobora gukora ku gatwe kiwe kugira ahangane nico kiza kibangamiye isi yose. Imbere yuko muronka inyishu kuri ivyo bibazo, reka tubanza tuganire n'abene gihugu bo mu buraruko bw'igihugu kugira ngo twumve ico bazi kwihindagurika ry'ibihe. Ndiko mvugana nande? Tungimana Emile. Nyandwi Juvenal. Cheni twa Nyandwi Yusuf. Na Beriyit. Nagenda kumana Jamje. Ndayishimira mbe. Zina ryanje n'inkunzi za Jack Claude. Ndiwayo Benjamin. Tuyisengera amahane. Zina kanje. Nitwa Ihindagurika Emeline. Ihindagurika ry'ibihe niki? Iby'imvura nyinshi, umwanya ikabura, mundi mwanya ikaboneka ariko biboneka nabi cyane kubera biguma bihinduka, mundi mwanya izuba rikaka, mundi mwanya izuba rikaba ryo riboneka, mundi mwanya imvura ikagwa. Kandi ubundi no mu yindi misi byari bisanzwe ari uko nyene izuba riraboneka n'imvura bikaboneka, none umenya gute kari ihindagurika ry'ibihe? Ihindagurika ry'ibihe nyene kubera nyene tubibona nyene bihinduka muga bigahinduka nabi. Bigahinduka, hari igihe mu minsi heza haraguye urubura cyane ariko ubu nyene biko biragenda neza. Ejo yaraguye neza. Ihindagurika ry'ibihe hariho ihindagurika ry'ivyiza, hakaba ihindagurika n'abantu bagenda baheranira abandi. Urumva iryo n'ihindagurika rishasha, n'ihindagurika ry'abantu bashika baza kwihana, n'ihindagurika ry'abantu bahindura imirima, n'ihindagurika abantu bahindura indimiro, n'ihindagurika ry'abantu bahindagura impuzu, cyangwa n'ihindagurika ry'abantu bagambaniranira iyo bari nko mu kazi, n'abantu birukanwa badahembwe. Ihindagurika ry'ibihe tuvuge ihindagurika ni nk'uko twavuga ati nk'imvura yarimaze iminsi itagwa tukabona iraguye. Urumva ihindagurika ry'ibihe ni nk'uko nofata niko novyiyumvira. Ihindagurika ry'ibihe niyumvira yuko biva ku mvura. Imvura yagize yononye ibintu. Hari igihe hagwa nyinshi ugasanga n'urubura rurisha ibintu, ugasanga ni nyinshi. Nisho conye nuzi kwihindagurika ry'ibihe ni imvura gusa yaguye nabi nta kindi ubizi. Ihindagurika ry'ibihe ego je nisho ndabizi. Hari ico woba uzi kwihindagurika ry'ibihe? Ihindagurika ry'ibihe nyene ni imvura nyinshi yarononye ibintu, yarononye imirima, urubura rwaraguye kandi n'imirima myinshi yaratembye, amazi arabomoka. Ngaha mu gisagara nyene abantu benshi amazi yarabomotse, amwe arambaraye hasi. Nta kindi kintu uzi kwihindagurika ry'ibihe atari imvura yonyene? Nta kindi kintu uzi ingaruka mbi y'ihindagurika ry'ibihe? Ihindagurika ry'ibihe n'abantu natwe ubu ntitukimeze nka kera. Abantu ubu n'abakera sico kimwe. Turavye nko ku myambarire, abantu bakera ntibagisa n'abantu ubu, ntitwambara co kimwe kuko abantu ubu bambara nk'abubu nyene, mugabo bakera bambara nk'abakera. Ihindagurika ry'ibihe nuko imvura ishobora kugwa nabi, ikagwa ari nyinshi, cabure tukayibura, hakamara nk'indwi zibiri imvura itaguye, cibure iramutse ibonetse igacigwa gose ikazana urubura. Iryo hindagurika ry'ibihe. Nta kindi kintu uzi kwihindagurika ry'ibihe atari ico c'imvura canke nta kindi? Kwihindagurika ry'ibihe atari ico c'imvura nuko hashobora gutera izuba rikaka, cabura iguye ikazana inkukura. Mbega ingaruka ry'iryo hindagurika ry'ibihe nirihe? Ingaruka ry'iryo hindagurika nk'iyo haguye uruvura rwinshi, ingaruka mbi ziba n'izahe? Inzu zirabomoka, imirima igatemba, imaze gutemba rero n'abantu bagatwagwa. Urumva duca tubura amahoro mw'icyo gihe, nyimba twari dufise amahoro duca tuyabura, usanga tutariko turamererwa neza. Ihindagurika ry'ibihe nuko tubona ibintu byose bikomeza kugenda bihinduka. Mu by'ukuri turabona ko imvura ishobora kugwa ukurenza, tukongera tukabona n'izuba rigashobora kwaka
ukurenze, tukongera tukabona n'indwara zigenda zivyaduka kongera kuboneka. Ihindagurika ry'ibihe ni iki? ni ukuvuga ne ko ino hindagurika ry'ibihe ni kuba rigenda ryonona imirima yacu tugenda turima. Ni ukuvuga nyene kenshi iyo yaguyeho mbere nk'inzu ziraguruka izindi zikabomagurika. Naho nyene hakunze ni ukuvuga ibintu bikunze gupfa kuri irya mvura ya rusama. Hama honyine hakagira yaho nk'ubu honyine nko muri iyi minsi imvura ntiyahora igwa gusa mugabo aho twemera yaguye neza n'ejo. Ego. None ivyo biriko biraba ni bishasha canke niko kuva kera vyari bimeze ivy'imvura? Urumva ibi nyene ni bishasha ngira nyene biriko birajana n'ino myaka nyene tugiye tugeraho. Ego. Ihindagurika ry'ibihe. Ihindagurika ry'ibihe ni kubera yuko imvura igoma umwanya ubamwe imvura iragwa undi mwanya imvura ntigwe, ariko vyose bivana n'ukuntu ikirere kiba kimeze. None ubu kuba imvura igwa canke ntigwe bitanguye ubu kugwa nabi canke kuva kera niko vyamye? Kuva kera niko vyamye, ariko bivana n'ukuntu kubera ukuntu isi bimeze n'ukuntu ibintu bihindagurika. Buri gihe buri umwaka ibintu biba ukwavyo. Uko bibaye no munsi ejo si gusanga biri. Kubera soye nyene urumva irahinduka ukundi kuntu. Ihindagurika ry'ibihe ni iki? Ihindagurika ry'ibihe ni igihe tubona ibihe uko vyarejo atariko tubibona uno munsi. Nico gisigura ihindagurika ry'ibihe, par exemple nk'imvura yaguye ikagwa neza ejo hahise, uyu munsi ikagwa nabi, nk'ivyo cato vyita ihindagurika ry'ibihe. Mbega niko vyamye yaho ibivura yonona ibintu canke ni vy'ubu nyene vy'iki gihe? Ni vy'iki gihe siko vyamye, kuko ngerageje kuraba nko mu myaka mfise si mike kandi si myinshi, mugabo uko vyari biri kera uyu munsi siko biri. Ego. None ingaruka mbi kuri izo hindagurika ry'ibihe wowe umaze kubona mu myaka umaze ni nk'izahe? Ingaruka mbi umuntu abona mu ihindagurika ry'ibihe ni ukuvuga nk'imirima. Abantu barashobora kurima bakarima imirima bizigiye yuko bazimbura, hanyuma bivanye na rya hindagurika ry'ibihe turiko turavuga, imirima igaca yononekara kubw'uko imvura yaguye nabi itaguye ku gihe. Ni ukuvuga aho izo ni ingaruka mbi tuba tugize mu kwimbura, kandi musanzwe muzi yuko iyo abantu batarimye burya igihugu cyose kiba kigize ingorane. Rero ihindagurika ry'ibihe iyo rije nabi abantu bamererwa nabi. Ego niko nobivuga. Ihindagurika ry'ibihe nuko hariho igihe nabayeho bavuga yuko ukwa kane ari uko imvura nyinshi cyane, ariko hari igihe bishika nuko kwa kane imvura ntiboneke. Nubwo bari bazi ko imvura yama yabonetse muko kwezi, hari ayandi mezi rero twari tuzi yuko ico gihe atanima y'imvura tuzobona, tukaca dusanga vyahindutse, niho imvura yaguye cyane gose kandi atariko vyamye kera, atariko twumva vyavugwa. Ivyo biratwereka ihindagurika ry'ibihe. Mbega iryo hindagurika ry'ibihe hariho ingaruka umaze kubona zidushikira nko ngaho iwacu zivuye kuri iryo hindagurika ry'ibihe? Egome cyane. Nk'akarorero twari dufise ibiharage abatari bake bateragiye, vyaraheze mu kuzimu. Ibiharage vyatewe ukwezi kose kwa gatatu, vyaraheze mu kuzimu, imvura igiye kugwa bitakibasha kumera, vyaraboreye mu mwavu babiteragiyemo. Hoba ari uko mwari mwateye mwibaza yuko ico gihe muzi yuko imvura yamigwa hanyuma ikacireka kugwa ico gihe? Ego hari mu mezi, kwari ukwezi twari dusanzwe duteramwo ibiharage, kwezi kwa gatatu twaguteramwo ibiharage, gushika mu matarike 15 umuntu ntiyaba aribaza ko yacerewe. Ariko nivyatewe imbere y'izo tarike 15 kugeza iyi saha hariho ibiriko biratunagurika muri nondwi ku imvura ibonetse ubu n'ibindi Hoba hari ingwara ziva kwihindagurika ry'ibihe uko biriko biragenda uko ubibona wewe? Uko ndabibona ziriho ingwara zirashobora kuza zivuye kwihindagurika ry'ibihe.
tuvuge nk'akarorero nk'imvura yaguye ejo imvura yaguye ni ukuvuga twari tumenyereye ko imvura iguye igwa mu mihingo yose y'intara mugabo imvura yaguye ejo yaguye igice kimwe gusa twaragerageje kubaza abari hiyo za ntuzenya za gashikanwa baratubwiye yuko imvura twe twabonye atayo babonye nk'icyo n'igitangaza ni ukuvuga rero indwara zica zivamwo ngaho ni ukuvuga iyo mvura iguye gutyo nk'abantu inyagiye nk'akarorero nk'abantu inyagiye ubwo nyene ashobora guca agwara malariya hanyuma malariya igacigwira mu gace kamwe bigatangaza abantu kumva abo ngaha mu gisagara ca Ngozi bishwe na malariya abo mu gashikanwa bakomeye urumva nkaho yuko ingwara zica zigwira zikaza ku bwishi hariho bamwe bagwara abandi bameze neza yego turaherutse kubona indwara y'amaso iyo ndwara y'amaso ikabigeramiye abantu benshi muri iki gihe iryo rero tubona tumenga ni kindi cyaduka indwara nk'aya maso wibaza yuko yoba ava kwihindagurika ry'ibihe aya maso je nshobora kwibaza ko ava kwihindagurika ry'ibihe nkongera nkabona n'agasama bahora bakingira umwana ku mezi 9 ako gasama rero ubu abarengeje amezi 9 ntikabageramira cyane ntikabageramira cyane gatageramira abatarakwiza ayo mezi 9 kubera bobo aribo batararonka ugo rucanje kubera batabarakingirwa icyo nacyo tubona kumenga nihindagurika ry'ibihe rikomeza kugenda giyerekana none mbega hari ico umuntu yokora ku gatwe kiwe kugira ngo ahangane n'iryo hindagurika ry'ibihe ribangamiye imirima ribangamiye abantu hari ico wibaza ko yokora wibaza ko umuntu yokora iki ico umuntu yokora nuko umuntu yokwimba imikobeko agatera ibiti yego urumva aho ni ku mirima ku biterwa nko ku muntu nawe muhira n'ahandi kuko ibibangamiwe si biterwa gusa bibangamira amazu nuko nk'umuntu yo kubaka inzu akayikomeza agashiramwe insinga agashiramwe ibintu bikomeza iyo nzu yego ico kintu kiragoye kubera ubu dufatiye nko ku zuba urabona hari hamaze iminsi hakura uzuba nk'abantu bihebuye ku biharage wumva warafise nk'icyo yokora nko mu minsi iheze yagira ati akavomerera nk'ibintu ze bwiwe nk'ivyamwa akavomerera kandi nk'ubu rero ko imvura yaguye ubu biba byoroshe kandi imvura hari igihigwa nabi ikaregeja naryo n'ingaruka mbi zihindagurika ry'ibihe neza cane none wumva umuntu yoca akora iki ico twokora nije ndumva nk'imvura imvura vyogorana nk'ubu gusa twosaba imana nico twokora kubera igwe buke buke akazuba kaca kaka nayo kuvuga nk'imvura urazi ko atawe wibuza kugwa wewe urumva inyishu wotavuga ati nugusenga nyene ugasaba imana imvura ikagwa buke buke n'akazuba kakaza karaza buke buke nico novuga hariho icyo umuntu yokora nko mu mirima urashobora guca imikobeko kugira nye inkukura ntiyice ibintu hari icyo umuntu yokora ku gatwe kiwe kugira ngo ahangane n'iryo hindagurika ry'ibihe wenyene nkawe ihindagurika ry'ibihe dufate nko kubi by'imyambarire abantu twohindura tukaza turambara neza kuko ashaka kubona nk'umuntu mwibara agasanga ariko arambara agenda ubusa urumva nivyo biraranga ihindagurika ry'ibihe ariko kera abantu barambara bakikwiza ariko ubu ntibacikwiza twogerageza guteragira kare tukagerageza gufata imirima yacu tukayigirira isuku tukayigirira imikobeko aho bidakunda ko duca imikobeko tugafata tukimba ibinogo amazi azarashikiramo kugira ngo imirima yacu ntitwagwe arya amazi ava ku nzu kugira ntace atembana imirima iba iri hepfo twofata tukimba ibinogo amazi azarashikiramo arya amazi ava hejuru ku nzu ari menshi ashikiye mu kinogo usanga indimiro ziko ziramera neza kandi y'amazi agashokera mu mirima indimiro ugasanga ziriko ziramera neza tugaca turonka ibyo dufungura mu by'ukuri baratwigisha
gukingira ibidukikije mu gutera ibiti no mu kuca ibiti mu buryo bugabanije kugira ngo utere byinshi uce bike. Iko rero ni ukugira ngo natwe uko ibihe bigenda bihindagurika tujyane n'ibihe. Tukongera kandi bakatwigisha guca imikobeko ahatemba kugira ngo dukingire imirima yacu. Aho hose ni ukugira ngo umwenegihugu akomeze kuraba ko ibihe bigenda bihindagurika akomeze nawe kugenda yikingira. Murakoze. Ni ukuvuga aho nyine ko iryo hindagurika ry'ibihe ku kintu bakora boca imikobeko, ego honyine bagakingira imirima bagakingira n'amazu yabo cyangwa ibyo bikoko tukabiragirira mu nzu. Benjamin, hari ikintu umuntu yokora ku gatwe kiwe we nkawe kugira ngo akinge izo ngaruka zihindagurika ry'ibihe? Mbo ivyo vyogorana ko umuntu yohava akora ku gatwe kiwe kandi mugabo vyo nashoboka rimwe rimwe. Ni ukuvuga nimba ari ico leta idutegeka gukora, twe nk'abene gihugu nico duca dutegerezwa gukora kugira ngo dukinge iryo hindagurika ry'ibihe. Mugabo abari imbere yacu, abari hejuru yacu muri leta ataco babikozeko, twebwe bato babene gihugu nta bihari twokora ngo duhindure iryo hindagurika ry'ibihe. Ibyo dukora byose rero nibiza bivuye hejuru, hanyuma tugaca tubikora natwe nk'abene gihugu. Hamwe nk'ababa bafise ubumenyi bukwiye, mwebwe mwize amashure mwobidufashamwo mukaza murabidukurikiranira hafi, cyangwe umuntu nawe atakoresha ubuhinga yize akaza araraba ari nk'indimiro bishoboka akazirima kare akitegura ibi bihe bikazoshika n'imiburiburi byaravuye mu kuzimu bikarindira imvura aho izogwira. Kwitangura rero, kwitegura umuntu akarima kare. Turahejeje kumva bamwe mu bene gihugu ico bazi kwihindagurika ry'ibihe. Hari ibyo bazi byinshi n'ibindi batazi, ariko none ihindagurika ry'ibihe ni iki? Hajya ngo ikirere kirafise uko cama kimeze muri rusangi mu kiringo c'imyaka myinshi, aho usanga vyama bimeze uko mu kiringo kirenga nk'imyaka 100. Nk'akarorero ugasanga turazi amezi imvura igwako canke amezi y'izuba. Ariko rero ihindagurika ry'ibihe ni iki? Ihindagurika ry'ibihe ni hajya bijya dusanzwe tuzi mu kiringo kirekire cyane c'imyaka myinshi bigiye birahindagurika, ugasanga uko bimeze uno munsi siko bimeze mu mwaka uheze canke mu mwaka uza. Iryo rero niryo hindagurika ry'ibihe. Mbe mwari muzi yuko nyinshi mu ngaruka mbi zihindagurika ry'ibihe ziva ku bikorwa umuntu akora ku mibereho yiwe ya misi yose, ari naco gituma umuntu afise uruhara rukomeye cyane mu gukinga ihindagurika ry'ibihe. Reka twumvirize Jado Nkuru Nziza, umwe mu gwaruka gwitanga cyane mu gukingira ibidukikije aha mu gihugu cacu c'u Burundi. Arabanza twibutse zimwe mu ngaruka mbi y'ihindagurika ry'ibihe rimaze gushikira igihugu c'u Burundi muri no myaka ya vuba, ndetse anatubwire nico umuntu yokora ku gatwe kiwe kugira ngo ahangane n'iryo hindagurika ry'ibihe. Ntwara ishiramu gitwa biratwerekeye twese, nibiki bitwerekeye twese ni gukingira ibidukikije, iterambere ry'igihugu cacu riratwerekeye twese. Hama nkabandi cegera cutwara no guharuka ngaho mu gisagara ca Bujumbura. Mwese ntaho biyobewe mu Gatunguru harabaye ibintu bikomeye cane, amazu yarabomotse, inzu zaratwawe, abantu baratwawe, amabarabara arasambutse kubera kutabunga neza ibidukikije, kutabunga neza amifrege y'amabarabara, kutabunga neza ya misozi hanamiye gisagara, kutabunga neza ivyo twategeza gukora. No babwira akora akaroro kaje hafi, mugabo murazi ko Tanganyika no musi iri kiruzura, iri kiraduga bijya n'ihindagurika ry'ibihe. Mugatumba murabizi yuko abantu barataye amazu yabo baromoka, murabizi yuko imisozi yabomoka kubera idakingiwe neza. Hari akarorero namambwira ndiko ndavugana n'abantu ntanga ku bantu. Hariho umuvyeyi yazindutse mu gatondo afise abana muhira, abasigaye korana icayi, agiye ku kazi nabo bagomba bagende ku ishure, mugabo ku kazi yarafise amadosiye menshi, arazinduka n'icayi ntiyakinyoye, asiga abana ku meza ati ndacerewe. Hama acugurura portail akinjira mu modoka mwibarabara mu kaburimbo, abona ibuye riri mu kaburimbo. Hama umutima ukamubwira ati rijya buye rikureyo,
umundi mutima nawe ukamubwira ati ntibikurabe bijya n'ibikorwa vya leta bireke. Hama ko yari yihuta, hama acaguma yatse imodoka nyaruka hajagira ku kazi kubera abana basohotse n'amaguru, harenga indi modoka icira ca kuri ryabuye, ica ipine ikubita ryabuye rikubita umwana mu mutwe, hama umwana arakomereka arababara cane. Mara bamutwara kwa muganga, ariko baramutwara kwa muganga, bagishika kwa muganga abaganga ba telefone umuvyeyi we bamubwira ati nyarukura umwana wawe yakomeretse yababaye cane mu mutwe. Hama arashika ashitse abaza ati none vyagenze gute, ninde yabaje umwana wanje? Kumbe aca asanga umwana wiwe ryabuye nyene yareka gutora mu ibarabara niryo ryakubise umwana we riramubabaza. Bisigura rero yuko yaretse kubikora avyita ngo ni vya leta, avuga ngo si vyiwe, hama acagaruka avuga ati ese iyo menya nkarikura ntiryari kononera umwana wanje. Hama ngarutse ku Ihindagurika ry'Ibihe, twese turabona ko hari ikintu kitaba kikogenda neza, tukabona yuko hariho amakanivo yuzuye ibicafu, hariho uruzi ruriko rurashaka guta inzira rwayo, hama ugasanga n'uruzi rutafise amazi menshi, hama ni mu gihe cici muga umutima ukavuga ati hajya ahantu twahategura neza amazi kagenda neza, vyofasha abandi nabo ati ivyo ni vya mustanteri, ni vya chef de zone, ni vya nyumba 10, abantu bakareka kubigira ivyabo, ugasanga n'umuntu ahegereye aravyumvira muga abandi ntibamushigikira. Hama mu nyuma imvura iguye, imvura ikaciza iri nyinshi, ugasanga irikitwara ya mazi babamwo, irikitwara ya nkombe z'inzuzi. Hama ugasanga abantu bariko baravuga ati Ihindagurika ry'Ibihe, Ihindagurika ry'Ibihe ushaka kugira ntiribe ukora bijya byose wategereza gukora, n'ivyo utategereza gukora ukabikora. Hama Ihindagurika ry'Ibihe umuntu ntagitegurira, ntiyakujyanye umuntu atazi ryari azokwitaba Imana. Uguma witeguye ntubuze umunsi n'isaha ryari uzokwitaba Imana, hama ukaguma ugororotse mu bikorwa vy'iwawe, ukubakorera Imana, hama n'Imana ukayubaha, ukigisha n'ijambo ry'Imana, hama ukagendera n'ubuntu bwayo, hama ugahindura na societe. Bisigura rero yuko Ihindagurika ry'Ibihe nako kantu kose kataba kagenda neza, usanga kagoye kugira wewe ukaretse kaca kabandanya kamera nabi. Mugabo ukakoze ukagakora n'inguvu ziwawe, hari gihe uzokora n'inguvu ziwawe kagahera, n'igihe kazoba kakenera ibikoresho bimwe bimwe bikomeye, ugasanga uri korerekana inguvu ziwawe wakoze, ukabwira abarongoye igihugu baragushigikira, mugabo nawe werekanye ushoboye. Ihindagurika ry'Ibihe n'ibintu byinshi tubamwo cane, kugira izuba ryaka ari ryinshi ryaka kubera umwene gihugu yaretse gutera ibiti vyinshi, yaretse gukingira ibidukikije ngo areke gutera ibita hose bikenewe. Ugasanga nivya binera babwira yuko ni ca kintu umuntu yategeza gukora, yarajeje gukora cyangwa atarajeje, mugabo akaca kireka ngo ntibimuraba. Rero uretse gutera ibiti hazokwakura uruzuba rwinshi, hama hazotera inzara, kuko abantu barima ntibazokwimbura neza kuko uruzuba rwinshi rwaje. Bisigura yuko mugabo urimye ugatera ibiti ntajya mu ndimo, hama ahatafise indimo ugatera ibiti, hama ibiti bikadufasha kuzana akayaga, bikadufasha no kuzana imvura mu gihe cyaryo. Ryahindukira ry'Ibihe niriza garuka nsemberera saba na cane ugwaruka tungana batonya abandi na bakuru banje, niturindire yuko ari umurongozi, ari buramatari, ari maire de la ville, ari mustanteri cyangwa chef de zone. Twebwe Imana yaduhaye zino nguvu Imana yaduhaye, nukuri nihagera iherezo ryacu irikira tubaza ati none wakoze iki, izoshavura cyane kuko nyine yaguhaye inguvu, yaguhaye amaso abiri, yaguhaye amaboko abiri, yaguhaye amaguru abiri, mugabo nuriko urabikoresha. Rero gwaruka nimuze duhaguruke, nukuri ntaco bikenewe cyane. Twese turaba ahantu tuba, ahantu tugendera, ahantu twiga, hari ibintu byinshi dutegeza gukora. Nibizosaba ngo ugende gukora ibintu bikomeye, tanguri kuri kajya kantu gato kazokura kabe kanini. Bakunze bimonesha kure buntu, aha niho ikiganiro Free School cuno musi kirangiriye, tukizera yuko mwize byinshi cyane kuvyerekeye Ihindagurika ry'Ibihe. Mubanaye muryohererwa ibiganiro vy'imonesha kure buntu, ijwi ry'imfuvyi n'abapfakazi. Ciao ciao.